Yes, turabahaye mwiriwe, turabahaye mwaramutse bivanye n'umwe wese ahaherereye. Mbanje kukuramutsa aho woba uherereye hose muri uyu munezero wo kuba twarababariwe, twarabohowe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Eric Sezibera nk'uko musanzwe mubizi, kandi mfise umunezero mwinshi ko Imana yongeye kumpa akandi karyo ko gusubira kandi kubana namwe mu kiganiro cy'uno munsi. Nk'uko musanzwe mubizi neza yuko hari ibiganiro bitandukanye tugenda tubashikiriza ku muco w'ijambo ministries. Mwese turabaramukije aho muherereye mukunda kumviriza ibiganiro bica ku muco w'ijambo ministries, kandi turizera neza yuko umwe wese yakira umuco w'ijambo. Turaguhaye ikaze rero mukundwa, wewe ukunda kumviriza ibiganiro bitandukanye bica ku muco w'ijambo ministries. Muri studio ndi kumwe n'umushitsi nk'uko bisanzwe, sindi jenyene, nkunda gukora ndi kumwe n'abandi. Rimwe na rimwe tukunda kuba dufise abatumire batandukanye, ariko kandi turafise umushitsi cyangwa umutumire, ariko noneho nitukimwita umutumire, nitukimwita umushitsi, ahubwo n'umusangwa n'izina rya Yesu Kristo. Uwo nawe si uwundi ni Nimbeshaho Shaba nk'uko ndabyivugiye, ariko nawe nyine ubwiwe ashaka kubyivugira. Namaze kumumenyera nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyashize. Iyo umuntu mukoranye ikiganiro kabiri gatatu murateba mukagenda mumenyerana. Rero ndizera neza yuko biza kugenda neza ku bakunzi bacu mukunda kudukurikirana mu biganiro bitandukanye dukunda kubashikiriza. Reka mbere yuko nakira umushitsi wacu tubanze dusenge Imana. Data uhoraho, uri Imana nziza kandi wuzuye kugira neza. Ivyumviro udufise ko ni ivy'amahoro si ivy'ivyago, kandi ufise imigabo myiza yuko twova mu bwiza tukaja mu bundi bwiza, mu bijanye no kukumenya no guhishurirwa no gukomeza kwakirwa n'umuco w'ijambo ryawe Kristo. Ni mw'izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Reka tukwakire mukozi w'Imana Shaba. Umwami Yesu aguhe umugisha. Karibu cyane muri studio z'umuco w'ijambo ministries. Murakoze cyane. Yes, urashobora kuramutsa babiri canke batatu ku bakunzi bacu bakunda gukurikirana umuco w'ijambo ministries, na cyane kuri ba bakunzi bakunda ibiganiro byawe, kuko si ryo rya mbere muri studio z'umuco w'ijambo ministries uhabaye. Ndazi ko hariho benshi bagiye baragira icyo bashikiriza muri comment, bakavuga ngo Nimbeshaho Shaba na Sezibera n'ibindi. Hari n'abandi bafise ibyo bagiye bariyumvira bitandukanye, canke bavuga kuri wewe. Bivuze ngo hariho benshi bafise amatsiko yo kumenya ati mbega Shaba Nimbeshaho wewe ivyiwe ni gute, wahe, avuka he, yize amashuri angahe, ni umumisionere, ni umuvugabutumwa, ni mama pastor, ibintu mwe nivyo. Like sinzi ukuntu wewe ushobora kuba ushobora kuramutsa abakunzi b'umuco w'ijambo ministry, hama ubabwire nk'utujambo nka tubiri baryoherwe, bumve ko nawe ukibakunda kandi uri kumwe nabo. Karibu cyane. Murakoze kandi. Yeah. Nk'uko babivuze, amazina ni Nimbeshaho Shaba. Ndasuhuje cyangwa se ndaramukije abakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel. Ndabiyegereje ubugira kandi sinovuga mu mazina kuko muri benshi hariho nabo ntaramenya amazina, hariho n'abazungu. Yeah. Yes. Muri rusange ndabiyegereje mwese, ariko reka ndamutse kandi David, Bishop David n'umufasha wiwe Chinedu. Ego umwami arushize kubahezagira aho bari, barushize kugubwa neza gose. Amen. Yes. Imana y'ijuru igahezagire. Nanje ndaramukije inshuti zanje abanzi kuri Sezibera, Eric, muri Kenya, mu Rwanda, Tanzania, i Burundi, Bujumbura,
mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nanje sinoshobora kubavuga mu mazina nkuko nimbeshaho abivuze, ariko mwumve ngo by'ukuri ndabaramukije cyane bivuye ku mutima mu izina rya Yesu. Uno munsi rero tubafitiye teme nziza nshasha, kandi vraiment turizera neza yuko ibidasanzwe biza gukoreka, sivyo? Yes. Topic y'uno munsi ni ibanga ry'urukundo rw'Imana. Benshi bakunze kuvuga ngo urukundo rw'Imana, mugabo akantu bitwa ngo ibanga ntibakunda kukavuga ko, ariko burya mu rukundo rw'Imana harimo ikintu bitwa ibanga, kandi iryo banga niryo rituma umuntu yatahuye urukundo rw'Imana akomera mu rukundo rw'Imana. Amaze kumenya iryo banga bimuha imbaraga zo kuba umukizwa, umukristo w'ukuri, umukristo w'ukuri, nivyo? Yes. Rero uno munsi niyo teme tugiye kuganirako, kandi turakwakiriye mukozi w'Imana muri kino kibanza. Ugubwe neza, uryoherwe. Mu yandi majambo abanyarwanda bavuga ngo muryoherwe Kabisa. Yego. Ngaho muryoherwe. Murakoze cyane. Yes, muryoherwe namwe nshuti mudukurikirana, namwe muryoherwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. So murashobora kudufasha kudusomera ivyanditswe vyera. Uno munsi sinifuza ko tuza kubatevya cyane mu bintu byinshi, ahubwo turashaka gusoma ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo Yesu, aho tugenda tuza kwifashisha ivyanditswe dusanga mu Bikorinto ba mbere, nivyo? Yes. Abikorinto ba mbere igice cya 13. Urashaka kudusomera iryo jambo ry'Imana? Ariko kandi hagati yaho ndashaka nsubize Tabita. Ndamwibutse muri comment. Wow, kabisa. Ndamwibutse muri comment, naramukunze cyane Tabita. Yes, Tabita kabisa. Naramukunze cyane rwose. Merci. Yego. Ndamusuhuje. Ari Tabita, ndagusuje cyane. Turashobora gusoma icete cya mbere cy'Abikorinto. Yes. Igice ni cya 13 ku murongo wa mbere. Turaza gushikana ku murongo wa 3. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasamirana. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko nagira urukundo noba ndi ubusa. Murongo wa 3. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko nagira urukundo ntaco vyomara. Yego, urakoze. Imana yo mwijirigwaho umugisha. Amina. Hano hantu kera nahora ndahasoma nkaca nibaza ibintu byinshi. Urazi ko kera nahora nsoma hano hantu nkiyumvira ko Imana yo bari imbeshi, canke nkiyumvira abantu banditse bino bintu nibaza ko batari barongowe na Mpwemu Yera. Niko niyumvira kera, ndavuga kera si ubu. Sinari bwashobore kumenya ibanga riri muri ano magambo, canke riri muri ano majambo. Ariko igihe naza kuvumbura ibanga riri muri aya majambo, narashoboye gutangara, numva muri jewe, numva ikintu bitwa kumenya Imana mengo kiragutse muri jewe. Mugabo ubwa mbere sinibaza ko ibi bintu binabaho mu bisanzwe, kandi mu buryo bw'ubwenge bw'abantu ntibishoboka kabisa, ntibibaho. Ugerageje gusoma ivyo vyanditswe usomye, hari ikibazo nibaza, mbega umuntu ni gute nofata telefone yanje nkayikugabira atarukundo ngira? Icyo ni ikibazo cya mbere nibaza. Mbega ni gute nofata ibyo ntunze mu nzu, impuzu, ibyo kurya, nkagenda guhiga abana bo mwibarabara kugira ngo
ndabambike bambaye ubusa no kugira ngo abashonje ndabaha ibyo bajya barye. Hama atarukundo ngira ibyo bintu mu bwonko bwanje ntibyashobora kwinjiramo ngo ntumve ibyo bintu ko bishoboka. Numva koko by'ukuri ko aya majambo umengo ntanabaho, kuko sinari bwashobore kumenya icyo bitwa ibanga ry'urukundo. Uno munsi bene data mudukurikirana, ndipfuza yuko umuntu wese yogerageza kumviriza neza ubutumwa bwiza bw'uno munsi bw'ukuri, kugira ngo abashe kumenya ibanga ry'urukundo rw'Imana. Apana ibanga ry'urukundo rw'abantu, ibanga ry'urukundo rw'Imana. Mbega iryo banga ni irinyene rinyegeje ngaha. Ibi bintu bisaba kumenya neza nk'uko Pawulo yavuze mu Baroma igice cyaho 18 ku murongo wa 37 aravuga ngo kuko namenye neza ntabikekeranya yuko naho bwo urupfu cyangwa ubugingo cyangwa ibiriho cyangwa ibizoza cyangwa abamarayika cyangwa abakuru, atakintu na kimwe cyoshobora kudutandukanya niki n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo. Umva iryo banga. Haleluya, amen. Aha niho hantu ugenda usanga ibanga ry'urukundo rw'Imana. Hano rero ibyanditswe usomye Abikorino ba mbere igice cyaho ca 13 ibatse aya magambo nk'uko umukozi w'Imana adusomeye. Urashobora gusubiramwo gusoma. Ndumva nipfuza ko aya majambo uyasome. Hariyo abantu rega batagisoma Bibiliya, sinzi ko ako kantu wowe kazi. Bakunda YouTube, bakunda kumviriza ubutumwa bwiza buca ku ma YouTube, bakunda kumviriza iyo bitwa Kanguka n'ayandi ma YouTube atandukanye. Ariko ugasanga kugira ngo atore Bible ayisome biranamugora. Twebwe rero dushaka dusome dutsindagire ibyo byanditse kugira ngo umuntu wese abanze yumvirize kwanza ibyasomwe, ace yumviriza n'ibiriko birasigurwa. Yumvirize ibiriko birahishurwa, canke yumvirize umuco uri kuratangwa muri ibyo byanditswe. Hama abase kushobora kumenya ihishurirwa rinyegeje muri ano majambo, kuko ikintu gikomeye ca mbere tubaha ku muco w'ijambo ministry ni ihishurirwa ry'ijambo, ni umuco w'ijambo niwo dushaka kubaha kugira ngo babashe kwimenyera rwose badakekeranya, nk'uko Pawulo yagize ahantu akavuga ngo kuko namenye neza nabikekeranya. Hagere ahantu abantu bamenya neza Kristo, bamenya neza urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu, atamazinda atagukekeranya. Merci beaucoup. Urashaka kudusomera? Ni icete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 13 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasamirana. Umurongo wa 2, naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndi ubusa. Batugezaho. Urumva ayo majambo ari karavuga ngo naho novuga indimi zose. Abantu basengera muri GGC bo baca babyumva, no basengera muri Spirit Garden batuvuze ibyo kuvuga indimi zose baca babyumva n'ingoga. Bavuga indimi zitamenyekana kuva nko mu gatondo, ari naravuga indimi zitamenyekana ku buryo usanga ishati yambaye yahindutse amazi, ari karavuga indimi zitamenyekana. Mariva nanje ncenda ruvuga. Amen. Haleluya. Amen. Akavuga mu ndimi zitamenyekana. Rero umviriza hano iri jambo, umve ibanga rinyegeje muri bino bintu. Byumvikane ngo hariho n'abantu bari mu ishengero, impamvu nakubwiye ngo tuje guhishura umuco w'ijambo. Hariho n'abantu bari ndani mu ishengero batagira urukundo. Nawe wumve ngo naho novuga indimi zose. Hano hepfo kivuga ngo naho novugishwa Imana. Bene kuvugishwa n'Imana. Naho novugishwa n'Imana.
naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana ingabire naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose hamwe n'ubwenge bwose kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora no gukuraho imisozi ngakuraho n'imisozi ariko nagira urukundo ariko atarukundo ngira noba ndi ubusa byumvikane ko mu Giswahili bavuga ngo ni miujiza byumvikane ko umuntu arashobora no gukoreshwa n'ibitangaza atarukundo agira aha rero turiko turabazana ahantu tuza kwibaza turiko turibaza ikibazo mbega ubwo rukundo ruvugwa ni iki ubwo rukundo ni iki mu kanya tuza kubaha umuco ubwo rukundo urwo ari rwo nico gituma twavuze hari ibanga yego vraiment ni ibanga niyo mpamvu ari ibanga ry'urukundo rero iryo banga Imana yo mwijuru ibishimigwe ko turi ngaha kandi dushima Imana ku bw'amuhemu yera ari muri twebwe tugiye guhishura uru rukundo urwo ari rwo umviriza rero aya majambo mbega umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu yovugishwa n'Imana akerekwa agahishurirwa akakubwira ati no mu gitanda hano uryama ndiko ndahabona hariho abavugishwa muri kino gihe bagezweho ku buryo bakubwira ati ndakugiriye imbabazi ni kareso wambaye mba ndayivuze n'irangi ryayo ariko ntabyo novugira mu ishengero ariko no kubwira n'irangi ry'ikareso wambaye kuntu isa akakubwira ati ndabona ahantu uva ku ikaburimbi ukaca winjira mu kabarabara k'ivu ukaca urengana urupangu rwa mbere urwa kabiri ati ndarubona urupangu rutukura ndabona shokora ati ndabona urengana ati uca winjira mu rupangu rw'amapine ukaca usunika ati ndabibona ati ndabona inzu yawe winjira mu rupangu bamwo harimo inzu zine ndabona inzu winjira urarengana iya mbere ya kabiri ukaca ukata mu gakwe nk'uku ukaca winjira ku muryango winjirira mu sibyo mbeshuza ucuvuga ati nukuri emwe wubahwe ibyo uri muravuga ni goji nivyo wabibonye uwo afise ingabire yo kwerekwa ariko wumvirize iri banga riri hano arashobora kuba akoreshwa n'ibyo bintu byose atarukundo agira icya kabiri hariho abantu basengera abantu ingwara zigakira agakoreshwa ibitangaza n'utwumiza akaca arengera ku karubanda agatangura gucira imanza abandi batakoreshwa nk'ibyo akoreshwa akabacira imanza kuri utu na turiya ariko birashoboka ko nawe ashobora gukora n'ibyo atarukundo agira ariko ugasanga udakora n'ibyo afise urukundo oji yuduranye urukundo rw'Imana rw'ukuri kandi n'ibyo byose atana kimwe akora ma ekileva nanjye mvuze ururimi rutamenyekana pareva Imana ishimwe amina ugasanga umuntu yirirwa arisabunga mu ishengero arishura amabanga atarukundo rw'Imana agira ugasanga wa wundi mwahura mu ikarite yambaye ikabutura n'ikamba mbiri yuduranye urukundo rw'Imana iryo nibanga ry'urukundo rw'Imana nigo tugiye kuba hepfo wasomye gute ku murongo wa 3 naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro bisigura ngo arashobora kubitanga adasunitswe n'urukundo kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo ntacyo byomarira none ntiwumva yuko aho akona kanyuma aharahejeje rega mukozi w'Imana Imana idufashe cyane vraiment idufashe cyane uru rukundo n'abaduteze amatwi natwebwe nyene haraho tutarashika iyo tuko turaza guca natwe tuba turiko turiga kuko si twebwe tuvuga ngo muhemu yera arakoze natwe nyene tuba turiko turigisha neza cyane nshaka kuvuga ikintu turakwiye gushika ahantu uru rukundo rw'Imana ariko rutuganza kubera ko hari ibintu ari ikintu urejeje kuvuga kuri kisha abakozi b'Imana burya n'igitangaza yuko umuntu nibyo arafise iyo ngabire yo kuvugishwa n'Imana muga kubera atarukundo rw'Imana uca usanga iri kirakoreshwa nabi ugasanga ariko aravuga ibintu bitari ibyo kuvugwa bitari ibyo kumvwa n'abantu bose bari ngaho akarorero ugasanga urugo ni ikintu gishirwaho n'Imana muga uca usanga ariko arafata nk'umupapa umuvugisha agahamagara umupapa ngo wewe
ejo wari mu hoteli n'undi mugore runaka ndiko ndabona ivyo mwarimo ndiko ndabona ivyo mwarimo ejo kandi ugasanga uwo mupapa umugore wiwe nawe ari mu ico kibanza gusenga aho nyene. yes batashe umuriro watse mu rugo. Rero turarukeneye urukundo rw'Imana kugira ngo nizo ngabire zikoreshwe neza. Yego turiko turavuga ibi kugira ngo dushike ahantu tuhishura urukundo rw'Imana rwari. Kuko urukundo abantu bibaza sigo Imana izi. Urukundo abantu bazi si abantu bose, hariho bamaze kuhishurirwa n'urukundo urwarigo. Mugabo benshi ugerageje najya ngo ndakubwira ukuri benshi cyane uru rukundo ntabwo bazi. Amasengero menshi, abapastori benshi, abavugabutumwa benshi, abavugishwa benshi, abapotre benshi, abaprofete benshi, urukundo benshi ntabwo bazi. Hariho n'abamisiyoneri benshi urukundo bataruzi, kubera jewe naheruka muri Kenya nari ndi kumwe n'abamisiyoneri, abarimu n'abandi twigana. Twari mu ishure ry'ikimisiyoneri. Hariho benshi n'umwarimu aza kwigisha uru rukundo atagwazi kabisa. Ni ikintu gitangaje. Byumvikane ngo birakenewe cyane ko uru rukundo benshi barumenya. Yo mpamvu Imana yo mu ijuru yadushoboje kuba muri kino kibanza kugira ngo dushobore kumenyesha uru rukundo urwarigo. Ariko imbere yuko tumenyesha uruno rukundo tubanza kwibaza ibibazo. Ibyo bibazo twibaza ni bino nyene turiko turumva ngaho. Mbega natwe tukubaze munywanyi uri kurumviriza ikiganiro wewe nyene, mbega birashoboka ko wafata igitenge wambaye ukakigabira wambaye ubusa utagira urukundo? Kugera mbega uyu avuze akanyuma aravuga ngo naho nofata ivyanje byose nkabishira imfuvyi n'abapfakazi nkatangira ko ibyo byose ndabita nkatangira ko nkatanga n'umubiri wanje uturigwe. Bande banturire banshire mu itanure nka kujya bashize mu itanure Shadraka kamesha kena budinego bande yo inshe ibyanje ndabitange n'umubiri mpebe ndawutange nawo uturigwe. Banyici mfe ibyo byoshoboka utagira urukundo? Ivyo bikora utagira urukundo? Rega Bibiliya ngaha ayagirije irikiragiriza iri jambo ririko riragiriza yuko umuntu ashobora kubikora atarukundo afise, atarukundo rumusunitse. Kandi ibi ntitubihindura. Arashobora kubikora yego, apana ngo atarukundo rumusunitse. Siko ntubicurike siko bivuze atarukundo afise atakwagira. Wewe wumva ngo musunika gute atakwagira? Nta rukundo agira, nta n'urumusunika, nta n'ikivunguka cyago afise. Basi rupfume runamusunike ruvuge ati genda wambi kujyamo, ntagira namba. Mugabo arashoboye kugira gute utanga ibyo afise byose kugera hatanga n'umubiri ngo uturigwe atagira iki urukundo, atagira urukundo. Aha rero ikibazo jewe naca nibaza kera, naca nibaza ati none uru rukundo ruvugwa murunyabaki? Umuntu w'umunyabwenge mfise ibyumviro bigikomeye bikora neza. Naca nibaza ati none uru rukundo ngaha ririmo ruravugwa by'Imana ko mbona atari n'ubwo abantu mfite ubwenge burimo burakora neza. Urabyumva nawe? Yego urusugwa abantu uru rukundo umva rugwa abantu none urusugwa abantu urashaka unyime n'ibintu by'iwawe cyangwa ubimpe. Mugabo kumwe ibintu by'iwawe ibizoca binyemeza ko ufise runo rukundo runo ruravugwa ngaha. Rino banga niryo dushaka guhishura tugira ngo tubabwire bene data ubwo rukundo rwari gumwe nimugira ubwoba. Shezibera niho yibereye, Shaba niho yibereye. Uru rukundo tugira ngo turubabarire kandi nimugenda mutagumvise urwarigo. Nukuvuga ngo uru rukundo ntiruri ku bantu, ntiruri mu vy'abantu bashobora gukora. Uru rukundo iyo bagwari mu vy'abantu bashobora gukora ntibari kuvuga bino ko umuntu yoheba akanaturirwa agatanga ivyiwe no guturirwa agaturirwa. Iyo byari iby'abantu naho no kugabira telefone ntiriwe ndatanga umubiri wanje guturirwa, wogenda uranyirahira. Mu Kirundi barakwirahira bakavuga ati ndahiye kanaka yampaye yangabiye inka tindamurahiye. Burya kera birahira uwabagabiye. Uyu munsi je nirahira nanje wangabiye. Navuze none wangabiye Kristo. Ni Imana yangabiye Kristo.
uwo niwe nirahira nirahira Kristo nirahira se w'umwami wacu Yesu Kristo kuko yangabiye Kristo nta kindi mfise nirahira naho wongabira inzahabu ukangabira n'amazu sinzopfa ndakwirahira urashaka unabigumane sinzopfa ndakwirahira nzokwirahira Imana data wa twese yo yatanze umwana wayo w'ikinege ariwe Kristo Yesu kugira ngo abamwizera bose ntibaze bapfe rubi ariko bahabwe iki ubugingo budashira rero bene data ikiganiro cy'uno munsi kiza kumara umwanya muto kubera iki tujya ngo tubahishurire kano kabanga gusa yari just guhishura rino banga kugira ngo ugende urize hirya yejo narapostinga ifoto ndayipostinga kuri Facebook ndayipostinga niyambariye kurya nyene kw'abasani urabibona abasani kudufime twanje kugapira kanje kugapantaro nyene kameze neza kukirisu dress nyene nziza inca ndafata poster nyene ngakujya kw'abasani inca ndagapostinze ndabona umupasteri wa mbere tariko pastor nta nagasoni koko wabivuyemo ibyo bintu bugira ubona ari iby'abana b'Imana koko ubona ari iby'abakozi b'Imana ubona ibyo ari ibyamwa by'Imana by'abana b'Imana nararabye comment ndaseka ndavuga ati ibi nibyo nashaka nyine izi commentaire nizo nashaka nicyo kimenyetso kikwereka abatazi urukundo rw'Imana by'ukuri none ko nta mbabazi ndiko ndabasaba reka ndiko ndivugira umuco w'ijambo ibaze ikimenyetso cya mbere kizokwereka umuntu atazi urukundo rw'Imana nicyo urapostinga gusa kajya kanurata wiyambariye ibintu bimeze ukuntu cyane wanashaka ukuri umupira usigare mu isengeri cyane ukure n'isengeri usigaremo agatuntu ugashire hejuru hamuce wifotoza ufata poster upostinga kuri Facebook yawe uri pastor uje wumviriza kayazwe kabatazi urukundo rw'Imana amakomantiri bazoca bakwandikira ariko pastor nta nagasoni kwe nawe kwe nawe vraiment wigize nka Harmonize wigize nka Diamond niko baca bavuga bakibagira yuko igihe Imana yarema Adamu na Eva atana kanuna kamwe bari banambaye ariko Bibiliya ivuga mu bisanzwe agakiza cyangwa urukundo rw'Imana iturubonera mu byo abantu bakora turimo turagerageza gusohora abantu mu byo bakora kugira ngo bamenye Imana kuko kumenya Imana ibifatanye n'ipantaro ibifatanye n'inkofero ibifatanye n'akantu kose wokora k'igikorwa we ukora nukuri iyo Imana yari kuraba ibikorwa by'abantu abayisilamu bari bafise ibikorwa byinshi kurusha abakristo cyane hariho abantu usanga bafise urukundo mu buryo babyerekana bakundana baragenda bagafasha imfuvyi hariho umuzungu hariho umwarabu w'umuzungu mvuge umwarabu w'umuyisilamu wo ngaha mu Kirundo abantu benshi baramwirahira umuyisilamu mugabo mu gufasha abantu abakecuru arabubakira amazu kandi ntaraba ngo n'abayisilamu cyangwa gusa abayisilamu yarandikishije amateka kandi ntuzomubona ngo yambaye impuzu ngo zizimvye yiyambarira ikirato ryamamwo byanga ikanzu ayimaramwo nk'indwi yose mugabo ukabona aragiye hari ati ujya mu muntu muragenda mu mwubakire kandi mwibanga ntangere agatanga amafaranga bakubakira imfuvyi bakubakira abapfakazi ari umuyisilamu mugabo uwo muyisilamu ibintu arimwe aragira nta kamaro na kamwe ntibikonta mu bwami bw'Imana ntibikonta wombaza ati wayi bidakonta kubera iki bidakonta kandi abarimwe arakora ibyiza mugabo ibyo byiza arimwe arakora nta kamaro na kamwe bimaze imbere y'inyonga zisumba byose imbere y'inyonga zuhoraho nta kamaro na kamwe bimaze kubera iki nta rukundo agira uca wibaza rero ati mbega urwo rukundo ni iki ngiye kubabwira urwo rukundo urwo arigo imbere y'uko tuza kubandanya umukozi w'Imana Shaba nawe aza kugira icyo ashobora kuza kuvuga ariko nshaka ngende ndabahaye umuco kubijanye n'urwo rukundo ruvuga urwo arigo icambere dusomere Yohana igice cyaho cya kangahe cya 3 ku murongo wa 16 Jean 3:16 yego kugira ngo turavuga urukundo rwari Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi
ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Urakoze. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko rwatumye itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ntaze apfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Byumvikane ngo urwo rukundo ruvugwa n'urw'iki? Ni urukundo rw'Imana, si urukundo rw'abantu. Rero iyo bavuze ngo kutagira urukundo baba bavuze kutagira Kristo kabisa, kuko kwakira Kristo bisigura kwakira urukundo rw'Imana. Bivuze ngo Kristo niwe akora byose mu muntu. Kristo niwe agira neza muri Sezibera. Si Sezibera agirira neza umuntu. Je nta cyiza nogirira umuntu, nawe ubwawe nta cyiza wogirira umuntu. Ntihaze hagire n'umuntu azonaguhenda ngo je ndakugiriye neza. Nta muntu n'umwe yokugirira neza Imana itashatse ko akugirira neza. Umuntu niyakugabira telefone urashima Imana ubwa mbere, hama nawe umushimira ubwa nyuma, kuko wewe yabaye bwumvire gusa ariko nawe siwe. Yumviye ubushobozi bw'urukundo rw'Imana bwamugiye mu mutima, buramusunika bumuzanira kuguha wewe. Ndafise intahe z'abantu benshi bahawe amazu, bagabiwe amazu, abandi bagabiwe amamodoka. Urumva? Kubera urukundo rw'Imana, kandi ushima ko ari urukundo rw'Imana ruba rubitumye. Umuntu arakugabira imodoka haciye amasaha abiri akicuza ati ya modoka nyene nayimuhaye kwe. Hari umukozi w'Imana yashingiye intahi arambwira ati je hari umufrere yanganiye ikoti yakuye, bamukuriye hanze. Ikoti yavuye mu Bubirigi, amaze kuyambara rimwe aragoberwa, yumva urukundo rw'Imana rumwe ruramunigagura ati shira iyo koti miraka. Nyaruca shira profete iyo koti, aragenda arayimanura hiri. Ikoti yakunda kubi arayimushira ati akino koti ndayikugabiye. Agiye bigarutse mu bwenge, oya ntibishoboka. Ubu nyene ya koti nayimuhaye. Akumva yogenda no kumutera no mwijoro ati subiza ikoti yanje. Banahuya yambaye kumva yomutera n'umunyigo, kamutera ikaci kavuga ati subiza iyo koti ni iwanje. Kubera iki? Siwe. Ibi ndiko ndavuga, ibi ndiko ndasigura tuca tubisanga mu Baroma igice cya kangahe? Igice cy'umunani ku murongo wa 10 na kangahe? Wa 18 nimba nihenze. Igice cy'umunani ku murongo, igice cy'indwi ku murongo wa 18. Abaroma igice cy'indwi ku murongo wa 18 niho tuca dusanga aya majambo ndiko ndababwira. Abaroma igice cy'indwi ku murongo wa 18. Dusomere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo. Yes. Kuko kugomba gukora iciza kubana nanje ariko kugikora ntako. Yumvire rero Imana, je Paulo vraiment munsi namusanze mwijuru vraiment. Kwe nibaza ko ari we muntu wa mbere nzoramutsa nkamugwa mu nda. Mugabo nzohera kuri Jesus Christ. Nzohera kuri Kristo murikize Paulo. Imana ishimwe. Paulo vraiment umviriza. Yara aka kantu Paulo yavuze. Hari ahantu Paulo yageze aranavuga atewe jewe ndagowe. Yashatse kugerageza gukora ibyiza yihate, aragerageza ngo yitondere ibyageze byora harihata biranka, asanga guma atsindwa apanga ibyiza ibi bimwitambika imbere, apanga ibyiza ibi bimwitambika imbere. Ariko harageze ahantu yakirishurirwa, iryo yishurirwa amaze kuryakira aravuga ati Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, ku bwa Kristo. Arayongera ahishurirwa na rino jambo aravuga ati burya rero icyo umaze kubona muri kameremere kanje nta n'icyiza kibaye, kuko nipfuza gukora icyiza ikibi kikaguma kiza. Nta cyiza kiri mu muntu, nibaze bagushuke
umuntu n'umwicanyi, umuntu n'umuniganyi, umuntu ntabyo kuvuga ngo ni pastori, ngo ni profete, ngo ninde, ahubwo igikenewe ubushobozi n'ibanga ry'urukundo rw'Imana mu muntu, nta kindi kintu. Rero niyo mpamvu nari ndiko ndababwira ano magambo. Bene data, Imana bisaba ko tuyimenya rwose kugeraho tumenya Imana tudakekeranya, nk'uko Pawulo yabivuze hariya mu Baroma, namye ndagenda ndahavuga, ariko muze muhasome murabe. Ni Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa 37, uhere ku murongo wa 37. Pawulo agenda arigana avuga ko yamaze kumenya neza, atagukekeranya kukimurimwo. Bisaba ko bene data tugera ahantu ho kumenya neza, atagukekeranya kukiturimwo. Tumenya neza, icyo tumenya neza ni giki? Tumenya neza Yesu Kristo, niwe tumenya neza, kuko yavuze ngo kuko namenye ko atakintu conandukanya n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri inde? Muri Kristo Yesu. Yamenye urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Apana ngo yamenye urukundo rw'Imana ngo ruri muri Sezibera. Apana ngo yamenye urukundo rw'Imana ngo ruri muri Saba, ngo canke ruri muri Kana. Yamenye urukundo rw'Imana rubonerwa muri Yesu Kristo. Nta handi hantu na hamwe ubwo rukundo uzorusanga, naho uzogora iperereza uzoguma wanka abantu bipostingi udupica twabo baryohewe bari ku isi bibereye neza ngo baririra inyama, biringo baririra ifiriti, ukatupostinga ubwo bwibone ngo urabana ngo raba ubwibone, yambariye agapantaro kiwe keza, yaberewe n'agakoti, ari mu modoka yiwe, ngo heraba ubwishime, ngo ubwibone. Aho bisobanura abantu bataramenya urukundo rw'Imana, abaca imanza ku bijyanye n'ibiboneka. Nta rukundo rw'Imana barahishurirwa. En fait nta banga, ego urukundo rw'Imana bararufise. Bapastori rimwiyumvire ngo ndiko ndabatuka, urukundo rw'Imana murarufise vraiment. Bavuga butumwa muri ko mukunda kumviriza ibiganiro ku muco w'ijambo ministry, urukundo muri nago. Yemwe bavugishwa, urukundo muri nago. Nukuri urukundo muri nago, ariko ico mushobora kuba mubuze canke mwobura si mwese, ariko ico mushobora kubura nibanga ryago gusa. Mugabo gogo muri nago, icambere muri nago mwishengero niyo muri ubutumwa muguma muvuga, kuvugishwa. Yemwe n'inkengeri yanyegejwe munsi y'igitanda murayibona, musengera abagwayi bagakira, ariko ivyo burya n'abapagani ngo barashobora kubikora. Uravye ivyanditswe Yesu yavuze abwira abigishwa biwe muri Matayo 24, arababwira ati muzokumva impuha z'intambara, hamwe n'intambara ubwazo zongere zibe. Ati hazoza n'abavugishwa bavuga ngo n'abavugishwa na Kristo, bavuga ko ari bo Kristo. Acara n'ababwira kandi kantu uti bazokoreshwa icyo biswe ibitangaza bitigeze no kuboneka. Miujiza juu ya miujiza. Agize akaguru nkuko karabishije inyuma, bari inyuma bose ukabona baratembagaye. Agize akatambara kiwe ati ukabona baradandabagiranye. Nukuvuga ibitangaza bikomeye, n'abantu bari mu masanduku bazobabwira ati nimuyamena ayo masanduku tubazurira abantu, babazure babe bazima. Ibitangaza bikomeye kandi atarukundo bagira. Ibyo Yesu yabivuze muri Matayo 24, bazure n'abapfuye atarukundo bagira. Ushima umuntu rero ataramenya urukundo rw'Imana, yumva ngo umuvugishwa yaje mu buterere akirukayo akacajayo, ati ngiye kuramuvugishwa mvugishwe. Ego kweli yumva umuvugishwa yaje programme z'ikanisa akaca zita. Dufate yumvise ati umuvugishwa ari hajya hirya, uwo munsi naho yoba ari we yari kuyobora programme mu ishengero, aca yita ati ngiye kuramuvugishwa. Uwo nta rukundo rw'Imana ntagira namba, nta banga ry'urukundo rw'Imana azi. Bisaba ko umuntu yamenye urukundo rw'Imana n'ibanga ryago, abatuje, abatekanye, abazi neza adakekeranya ko naho hoza urupfu bakamukata n'umutwe atangorane n'imwe, urukundo rw'Imana rugumana nawe. Naho abo mukuri impuzu zose agasigara ari uci, mu Giswahili babyitwa uci. Abazi neza ko urukundo rw'Imana wewe ari nago. Naho yodandabagirana bakamusanga arimo aratemba, abyuka
abazi neza ko urukundo rw'Imana tahoruraje ruri ku buzima bwiwe, kuko abazi ko urukundo rw'Imana rutamuraba, rutaraba nyina, rutaraba se, rutaraba pastori, rutaraba profete, rutaraba umuvugabutumwa uwo ari wese. Ni urukundo ruraba Imana n'abantu, kuko Imana ariyo yonyene yadukunze. Ngiye gusoma umurongo wa nyuma nce ndaguha ijambo nawe ushikirwe Shaba. Tugiye gusoma Abanyefeso, ushobore kundabira Abanyefeso igice cya mbere kugira ngo abantu bashobore kumva neza ibanga ry'urukundo rw'Imana. Abanyefeso igice cyaho cya mbere ku murongo wawo 9 niho nshaka ko usoma gusa. Abanyefeso igice cya mbere ku murongo w'9. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Itwatiye ibanga ry'ibyo igomba, nk'uko byayihimbaye, ivyigiriye imigambi kuva kera muri we. Nk'uko byayihimbaye, ivyigiriye, ego yonyene ubwayo, kuva kera muri we. Uwo ninde? Kristo. Ni Muri Kristo. Twahejeje gusoma hariya hirya ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwabonetse muri Kristo Yesu. Reka ndabisome mu Giswahili, kuko mu Giswahili harabisobanura neza. Igiswahili, Bibiliya y'Igiswahili mengo iragasobanura neza kano kantu kugira ngo mumenye iryo banga iryo ari ryo bahejeje kudusomera hariya. Urashaka kunsomera mbega mu Kirundi neza? Subiramo mu Kirundi ngaho twumve kugira ngo nsobanure kano kantu ndagasobanure babyumve. Itwatiye ibanga ry'ibyo igomba. Okay, gumaho nyene. Itwatiye ibanga ry'ibyo igomba. Ibanga ry'ibyo igomba. Ivyigomba nibyo tujya ngo tumenyereye. 9. Naye alitujulisha siri ya mapenzi yake. Siri ya mapenzi yake. Ivyigomba wabyumvise? Ni urukundo rwayo. Bibiliya y'Igiswahili ivuze ngo yaduhishuriye, yatumenyesheje ibanga ry'urukundo rwayo. Yatumenyesheje ibanga ry'urukundo rwayo. Sawasawa na uradhi wa mapenzi yake ambayo alikusudia katika Kristo. Urabyumva neza? Muri Kristo. Yes, nibanga Imana yaje guhishura nkuko yari yarabigabiye kuva kera hose muri Kristo Yesu. Niho yahishuriye ubwo rukundo. Rero ni kubw'umwami Yesu Kristo tugira urukundo. Mu yandi magambo, ni Kristo muri twebwe agira urukundo. Ni Kristo muri twebwe agira neza. Niyo mpamvu mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro no kugira akantu kibanga kamwe woza urakoresha kugira ngo ushobore kuroranirwa mu buzima bwawe. Ni wagenda gukora ikintu, ni wajya gusaba service ahantu, naho yoba risiko, ndabivuge mu Kinyarwanda, naho yoba risiko canke nyoko canke grand frère wawe muva mu ndimwe mwipfutse kwishuka imwe, ukagenda kumusaba service, urazi ko grand frère wawe muva mu ndimwe mushobora kwiga n'amashuri angana, akaba nk'umudiregiteri wawe nje ugapfira mw'ibarabara kabisa. Ako kantu naho urakamwe neza cyane, ugapfira mw'ibarabara. Grand frère wawe n'amashuri munayanganya, iyo nakubwira ati henda guha ka office hajibura ego, ugapfira mw'ibarabara wiruka wikorera imizigo y'abandi, naguye n'akazi arimo aragaha abandi. Rero kugira ngo bikorohere uzobanze umusengere. Yego. Watura izina rya Kristo, uvuge ati ni izina rya Kristo. Ngiye kwa grand frère. Nyivuga rimwe atamakazi ni izina rya Kristo. Kweli. Ni wewe Kristo mbwiye. Ni wewe ndagasabye, sindagasabye grand frère nubwo ngiye kwa grand frère. Ariko wewe Yesu Kristo. Nshaka umibiro hajya kwa grand frère. Nakazi kwa grand frère. Na undi naho yo bari nyoko n'umupanga yo gutema. None Bibiliya ndivuga ngo umuririmbyi yaririmbye nyina yo kwibagira uruhinja yabyaye nahibyo byoshoka jewe nzamagwibuka. None nimba nyina yo birashoboka ngaho mbwiye, birashoboka ko na nyina yofata agahinja akakanyiga akagashira mu ishasha gatamuruzi. Birashoboka ko nyina yo byara agahinja kakaterera muri toilette.
ariko Kristo niwe munyarukundo. Wewe avuga ariko jeho byopfa bishobotse ko ndaguta, Kristo azogumana nawe naho umuryango wawe wose wokuheba. Mewa muririmbyi yaririmbye ngo jenda umukristo kandi nzokwama ndiwe. Kandi urabye abakurikiranye abasesanguye ido nido y'uyu muririmbyi yanditse indirimbo, bavuga ko yari yatawe n'umuryango wose, asigaye ta numwe ashobora kumuvugisha. Baramwirukanye, baramuvumye, baragize iki, aravuga ngo atariko jenda wa Kristo kandi nzokwama ndiwe gushika gupfa. Uwo yari yamenye ibanga ry'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu. Cyo cyatumye avuga ngo jenda umukristo naco nandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko yarazi ibanga ry'urukundo. Nijyani rifatanye na nyina canke se ko bamukatira ngo acaheba Kristo. Yari yamenye ibanga ry'urukundo rwa Kristo Yesu. Rero mwene data, ico no kubwira nuko womenya ko urukundo rw'Imana rurarengeye ibikorwa byose wewe wokora. Wibaza ngo Imana ibirimo, urasa gukora ibikorwa Imana itabirimo kubera utaramenya urukundo rw'Imana rwo arigo. Urasa gucira imanza abagenzi bawe mu byo utazi. Ukabona mugenzi wawe yamenje, uravye ukuntu yambaye, uravye ibyo akora, urashobora kugenda ugasanga nka pastor arakarama nk'ibiyeri. Ubizi neza ko ari pastor, ukabona yiteretse ikiyeri, urumwana gotomera, ukabona umuvinyu ari nkagotomera pastor. Ubwo nyine tuvuga ati ucugenda no kurarika. Wa pastori yarambaye ibara, yaraguye, yaratembagaye, yagwishije amazuru, asigaye anywa n'ibiyeri mukabari, ukamengo ntiyonywa ibiyeri kandi afise n'urukundo rw'Imana. Mariva, urazi ko nshobora gufata ikiyeri nkagigotomera nakinywa nuduye urukundo rw'Imana rugera no mu mushatsi. Nkinywera akayeri nkumva kuntu Yesu agira neza, kandi nuduye urukundo rw'Imana. Umwe yirirwa ku kirago hariya asenga atitiriza, avuga indimi zitamenyekana, akavuga n'iz'abamarayika, akareka n'iz'abantu, akavuga indimi nyinshi, agakoreshwa ibitangaza byinshi, akerekwa n'ibyo n'ikareso akayibona, n'ibyo mu gitanda n'ibyahe akabibona, atagira urukundo rw'Imana. Mugabo je ndiko ndinywera akayeri ugasanga urukundo rw'Imana ndabifise, nakaroro ndiko ndataka, ntabwo ndiko ndanywa ibiyeri. Mugabo kugira ngo twigishe abantu amatwi yabo yumve, bisaba kubabwiza ukuri no kubaha umuco mu buryo bwagutse bwumvikana cyane. Bamenye urukundo rw'Imana icarico. Bibiliya ivuga ngo Imana yadukunze tukira abanyabyaha. Cawiyumvira, yadukunze tukira abanyabyaha, hamwe twari tugipfuye, twishwe n'ibicumuro byacu. Imana niyo yatugiranye bazima na Yesu Kristo. Bisigure ngo twe turi bazima muri Yesu Kristo. Ibicanye n'ibyo hejuru abantu bagenda bararaba bavuga abandi, bacira imanza abandi, izo ni ingaruka zica umuntu ari karabaco mu mwami Yesu Kristo. Ariko ntibisobanura yuko ari ingaruka, ntibisobanura ko ari urukundo rw'Imana, ntibisobanura ko ari urukundo rw'Imana, ntibisobanura ko ari ibanga ry'urukundo rw'Imana. Wapi, iyo bajyari ryo banga ry'urukundo rw'Imana, abamizirima baba badusubye ibanga ry'urukundo rw'Imana, kuko bobo baragiriranira neza, mbere bakagirira neza n'abatarabi wabo. Tweho Bibiliya itubwira ati cyane cyane mu bizera, mu nzu y'abizera bariho muhera. Abamizirima nabo bahera mu nzu yabo, abizera ibyabo, ariko bakaca bagenda bagasohoka bakaja gufasha n'abandi. Iyo bibanga ry'urukundo rw'Imana ribonekera mu bikorwa, shehe kweri twomusanze ku muryango w'iju afise indembo. Yego shehe niho twomusanga, yovuga ati wa mukirisito wewe ngaha ntiwo kwinjira. Duniyani wajya wenyene, urazi urwanko ruri mu bakristo mbega bugewe. Naho twe tuvuga ngo urukundo rw'Imana, urazi ko abakristo bahana uburozi ibi ntati cyane. Urazi ko amashengero ibujumbura Jesse ndigera numva umusigiti watoye inkoni ngo bakubitane, nta munsi nimwe ndigera ndavyumva. Ngo ibujumbura barakubitanye, hari ishengero ryakubitanye, kandi ryari ishengero rinini, uri kuraduga kuri Gare du Nord
uvuye hepfo kuri kote buduga gari dino ndibagiye ukuntu bagitwa iryo shengero ryari igishengero ry'ibiyo ishengero ry'ibiyo ukuntu ibiyo byinshi barakubitanye abavuga butumwa barahaguruka kuri kungufu abapastori intebe plastique baravunagura leta niyo yarinze kuza baca baruga iryo shengero wararirongoye baca baramwirukana yari umunyarwanda baca baramwirukana carasubira mu Rwanda none burya yoba agakiza kabonekera mu bikorwa burya nk'iyo ntambara bateye wumva ari y'abanyamwuka bonja mwijuru nabo bose shehe yoca bakubita ati Ibanga hamwe ntagira umujambo ijuru nituri jamwo kubera ibikorwa twakoze abantu benshi bazi ngo bazoja mwijuru ngo kubera bakoze ibikorwa ku isi ngo byiza igikorwa cyiza ca mbere ukora ukaja mwijuru ni ukwizera umwana w'Imana Yesu Kristo ushaka kumenya neza uwo muco genda hariya mwitanguriro hama usome ibijanye na Gahini na Abeli urabe inkuru yawo uce wumviriza icyo Imana yabwiye wa Gahini yamubwiye ngo niwakora neza ibyo kwemegwa why kandi Gahini bamubeshera ngo yaracaguye nkuko ngaha muri rino jambo twasomye sinyiriwe ndajayo ngo ndabisome ariko nari gusoma ibyanditse mvuga kuri Gahini na Abeli kugira ngo naho nyene ndahatanga umuco kubera abantu benshi nibazi ibyo basigura hariya basigura bitari ibyo ndamaze kuvyumva urumva ngo Gahini ngo yaragiye ngo afata amasaka ngo yashaje ngo ibihumbwa bacafata ibiharage ngo by'ibihumbwa ngo bari byatwara ngo nibintu nyene ngo byimbuye ngo bidafashe fashe ngo bifise agatembwa ngo abishira Imana kumbe baramubeshera Gahini ivyo ntabyo yari gupfa koze yari kurenga icyagezo cyavuga ko Imana bayishira ibyatoranijwe mu bindi icacumi cambere cy'ibyo we urose ivyambere urose none yari yarose ivyambere by'ibihumbwa birimwe agasemba ahubwo kode iri ngaha hanyegeje ibanga rimwe gusa yego Gahini yagiye atanga kubyo yimbuye byiza cyane aratoranya ibyo yimbuye byiza aravuga ati ibyo noha Imana je Gahini ngibi arabipanga neza hanyuma Abeli nawe aragenda araba mu mitungo yiwe ndamureka ndagahishure nce ndeka basi nce mpagarika kadagahishure kano kantu nce mpagarika Abeli yagiye araba mu ntama ziwe araba mu ihene ziwe araba mu nka ziwe kuko Bibiliya irabisobanura ngo Gahini yari umurimyi Abeli nawe yari umuntu y'umworozi yorora ibitungwa wewe rero Gahini yaciye agenda atanga kubyo yimbuye hanyuma Abeli atanga muri wa mukuku w'ibitungwa byiwe akuramo intama nziza imfizi imeze neza itagira agasembwa nk'uko icyagezwe cyabagera cyavuga icyo cyagezwe n'icyagera Gahini gusa n'icyagera Abeli gusa cyabagera ari babiri bose kandi bategerezwa kucyitondera ntamwe yari kukirenga rero hama Abeli ikintu basi ndango mvuge icyatumye basi Gahini atemegwa reka mvuge icyatumye ikimazi cya Gahini kitemegwa hama nce mvuga n'icyatumye ikimazi cya Abeli cyemegwa kugira ngo abantu bamenye umuco bamenye ibanga ry'Imana ryari nukuvuga ngo Abeli icyatumye yemegwa okay reka mbere kuri Gahini icyatumye atemegwa nuko yatanze ibiribwa ibitekwa ivyo yimbuye ibiharage amasaka cyangwa imyumbati n'ibindi nkuko musanzwe mubizi abarimyi ivyo nivyo yatanze byiza hanyuma Abeli icyatumye ikimazi ciwe kica cemegwa reka ndakikwereka nuko yafashe imfizi y'inama nziza itagira agasembwa aca arayitwara hanyuma aza gutanga ikimazi arayibaga arayikata hameneka ikintu bitwa amaraso kode ibiraheze kuko ikimazi cyose cemegwa mu buryo bw'amaraso kuva mu isezerano rya kera kuva mu itanguriro isezerano rya kera ryose usomye mu Baheburayo barabisobanura Abaheburayo 8:10 Abaheburayo 8:10 hose usomye ibyo bice uragenda usanga basobanura ibijyanye n'ibimazi bitangwa isezerano rya kera ukwemegwa kwayo kwaba gufatanye n'amaraso atamaraso arameneka nta kwemegwa kwaba guhari ubu rero
Bibiliya ivuga ko isezerano rya kera cyari igitutu cy'ukuri kuzoza. Uko kuri kuzoza kwari Kristo hamwe n'amaraso yiwe azomeneka. Impamvu Abeli yemewe nuko yakoze prophecy, nta kindi. Yakubise ahantu honyene, yakubise ahantu ho mu kibanza cyo. Mu yandi magambo yadodoye ku muryango w'ukuri. Yesu yakunze kuvuga amajambo akomeye, akavuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko mudodora musaba nabi. Mu yandi magambo mudodora ku muryango utariwo, kuko Bibiliya ivuga ngo nimudodore muzokugururirwa. Rero udodoye ku muryango utariwo nta kuntu ushobora kwemerwa. Nicyo cyatumye rero Abeli yemegwa, nuko yafashe ikimazi agasesa amaraso, yakoze prophecy y'Imana yagomba, yakoze ubugombe bw'Imana, yakoze ku mutima w'Imana, yakoze ubuvugishwa, yarekuye ubuhanuzi. Imana ishimwe. Hanyuma Abrahamu, igihe Imana yamubwira ngo Abrahamu genda untangire ikimazi utanga umwana wawe Isaka, Imana iyo ni prophecy yindi ngiye kuvuga. Abrahamu yafashe Isaka nk'uko Imana yamusabye ati genda umutange. Afata Isaka aragenda amugeza ku gicaniro, ahagiye amwikoreza inkwi, aramutwara, arategura igicaniro aza gushyirako ikimazi. Arangije kugitegura afata Isaka umuhungu wiwe, aramuboha amaguru n'amaboko, arangije aramuterura amujyamika kuri cya kimazi cya gicaniro. Arangije afata inkota yiwe ajyango amukerere, kubera niko ibimazi byatangwa, hategereza kumeneka amaraso, nicyo cyageze. Ajyanga mubage, ajyanga mukerere, ijwi ry'Uhoraho riva mu ijuru ribwira Abrahamu uti Abrahamu gezaho ntiwice umwana wawe Isaka. Namaze kubona umutima wawe, namaze kubona ukwizera kwawe. Ati raba hirya uraza kubona umwagazi w'intama. Araraba hirya mu Gisaka abona umwagazi w'intama. Arangije kubona umwagazi w'intama, Imana iramubwira ngo genda utore icyo n'ikimazi je Uhoraho nitangiye ndaguhaye. Baricyo ufata hama ukibage, utange ikimazi mu gishingo cy'umuhungu wawe Isaka. Isaka maeleva kitotaya. Isaka wawe ntango agipfuye, arakize. Ikimazi ngiki, iyi prophecy yasigura Kristo Yesu. Byasobanura Kristo azotangwa, Isaka karokoka kabisa. Isaka yararokotse. Haleluya, amen. Rero uno munsi abantu nibashaka kumenya ibanga ry'Imana riri ngaha. Aha niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye. Maze Abrahamu afata wa mwagazi w'intama arayishyira ku kimazi kuri cya gicaniro, amena amaraso. Imana iramubwira ngo ndakwemeye. Ayisi totavaya ati ndakwemeye Abrahamu, kandi ukwizera kwa nzokugira segukuruza w'amahanga, sogokuruza w'abizeye. Aha niho hari kode bene data. Menya neza urukundo rw'Imana niki, hama ubase kubaho mu rukundo rw'Imana, ubase kubaho mu mugambi w'Imana. Warahezagiwe cyane wewe wari uriko urumviriza ikiganiro. Reka nakire umukozi w'Imana Shaba muri kino kibanza arimwo, ashobore kugira ico avuze. Ndazi ko atabuze amajambo abiri canke atatu ashobora kongera ko kuri rino hishurirwa twariko turatanga. Karibu cyane. Urakoze cyane. Ubarikiwe sana. Amina, amina. Oh Jesus. Isezerano rya kera cyari igitutu cy'ibizoba, ni isezerano rishasha. Yes, kabisa. Isaka yararokotse. Isaka ni jewe, Isaka ni wewe, Isaka ni isezerano rishasha. Isaka n'uyu ariko twumviriza. Yes, my God. Isaka n'uyu twararokotse. Imana yitangira ikimazi, ariwe Kristo. My God, mvuga ikinde kiki. Nukuri. Ariho indirimbo z'abaririmbyi umukozi w'Imana nkunda kumviriza zimwe. Nkumva nyine rankuye ahantu ishize ahandi. Kabisa. Nkuvuze ngo mbega mvuga ikinde kiki, ko nakunzwe bihebuje, ibyo ukora birasiga. Kweli. Imana yitangiye ikimazi Kristo kugira ngo jewe
Shaba Sezibera Tabita n'abandi bose ko batwumviriza kugira ngo twebwe tubeho mu yandi majambo Imana yaduseruriye urukundo yes tutari tuzi tutari twiteze ntitworonka n'izina tubyitwa muri ibi yaranditse avuga ngo mbega urukundo rw'Imana naho ibyatsi byose byohinduka amakaramu inzuzi ibiyaga bigahinduka wino bagahereza abanyabwenge bazi kwandika ntibopfa bashoboye kwandika iby'urukundo rw'Imana. Thank you. Urukundo rw'Imana rero tuko turavuga umukozi w'Imana wabimaze wabimaze vraiment sinumva ko hari ikindi kintu noja kurenda ko vraiment. Merci. Yes, nivyo. Kimwe gusa urukundo tuko turavuga ngaha twamaze kumva ntabwo ari urukundo rw'abantu ntabwo ari urukundo rw'umugabo n'umugore kubera ko umugabo uyu munsi arashobora kuba gukunda ejo akaguharana uko ivyo ni ibintu twama turabona muri buno buzima busanzwe kuri ino si turiko ino si ibiboneka arashobora kuba gukunda uyu munsi ejo akaguhararukwa umufasha wawe umudamu wawe umugabo uri kuratwumviriza uyu munsi murabana agukunda ejo ugasanga ariko akurikira abandi bagabo bisigura ngo urukundo rw'abantu nta kigenda cyago urukundo rw'abantu mu yandi majambo ahubwo nta n'uruhari ntirubaho urukundo ntirubaho ku bantu kweri urukundo ntirubaho ku bantu nico gituma rero ikintu numva noshikiriza uyu mwana nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe fata umwanya wo kuba mu bucuti nawe ahingure urwo rukundo ruhingurwe muri wewe urwo rukundo ruhingurwe muri jewe fata umwanya wo kuba mu bucuti nawe unyibukije akajambo keza vraiment iki kiganiro ndumva nzokigarukana kabisa hariho ijambo riri muri Yohana wa mbere rivuga ngo nta bwoba buba mu rukundo ngo nta bwoba buba mu rukundo iyo umuntu yahinguriwe mu rukundo ngo nta bwoba aba akigira hari urumva ako kantu uvuze narishatse gusapotinga ako kantu waruvuze hariho guhingurirwa mu rukundo iri nayo ofete abantu bene data musome Bibiliya kandi mugira inzara n'inyota yo gushaka kumenya na muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya ego ni kirana iko ndavuga ahubwo nimba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nivyo waramwakiriye mu buzima bwawe ariko twamaze kubona yuko abantu bashobora gukoreshwa ibitangaza n'utwumiza ariko atarukundo bafise muri bo mbere nico gituma Yesu yaciye avuga ngo niho nzobajinjibura bariko baravuga ngo twakoreshwa ibitangaza mu izina ryawe erega bari abantu nyene bitirirwa izina ry'Imana bari abantu babikora ngo mu izina rya Yesu ariko ngo mvira aho mwankora biziramo sinigeze ndabamenya kandi bari bibaza ko bazi Imana bari bibaza ko bariko barakorera Imana rero dusenga frema urwo rukundo duhingurirwe muri go canke ruhingurwe muri twebwe urukundo rw'Imana nirwamara guhingurwa muri twebwe ntuzobona naka umucira urubanza ahubwo uzofata umwanya wo kumusengera kugira ngo nawe urwo rukundo ruhingurwe muri we urwo rukundo rw'Imana nirwamara guhingurwa muri twebwe my God niho uzosanga no mu ngo atantambara zihari kwera nta ntambara mugize izo ntambara uyu munsi usanga ziko zirabaho habuze iki urukundo rw'Imana abakozi b'Imana uyu munsi barahangana hagati yabo habuze iki urukundo rw'Imana benshi bako bakurikira inyungu zabo urukundo rw'Imana ibanga ryago ntacyo bafise kore yo babare barifise ntibaba badusigurira bijya byose badusigurira baracyari mu byagezwe baracyari mu isezerano rya kera ntibazi ko turi indani ariko ni sawa gose reka ndagushimire umukozi w'Imana nongere nshimire nawe mugenzi wahisemo gukurikirana ibiganiro canke ikiganiro cyacu ndagagutumirira mu bindi biganiro tuzogenda turabashikiriza kuko ndipfuza neza yuko ahantu tuzohaguma izi nyigisho tuzozigumako
kugera aho abantu bene data dusangije ubuzima rukristo babandanya gukomeza guhishurirwa Kristo nk'uko Paulo yabivuze mu Bikorino ba kabiri igice cyawo cya 3 ku murongo wa 18, aho yavuze ngo kuko twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana ubwiza bw'umwami n'icirore, turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, tukerekana ubwiza bw'umwami n'icirore, tukava mu bwiza tukaja mu bundi bwiza. Mu yandi magambo bene data, turifuza ko mwova mu bwiza, twese tuve mu bwiza, tugume tuduga mu bundi bwiza bwo kumenya ikibirengeye arico Kristo Yesu umwami wacu. Mwarahezagiwe cyane. Tugiye kurangiza ikiganiro cyacu ninginga umukozi w'Imana Shaba kugira ngo ashikirize ijambo rya nyuma agiye kuvuga muri kino kiganiro. So rero urashobora kuba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nivyo, ariko uri kuraraba ubuzima uri kurabaho, mbega ubwo rukundo rwarahinguwe muri wewe, ruramaze guhingurwa muri wewe? Nimba ubona hariho agahatsi, ikintu numva novuga ni ugufata umwanya wo kuba mu bucuti na Kristo, hanyuma arushirize kuduhingura. Utaramwakira naho urumva ibikorwa ukora navyo nyene ni mfabusa. Ego, utarakira umwami Yesu urashobora kumwakira. Merci. Yes, murakoze cyane bakundwa, muriko murakurikirana ibiganiro byacu. Katurangize ikiganiro cyacu cy'uno munsi, tubashimira mwese mukunda gukurikirana ibiganiro bica ku Muco w'Ijambo Ministries. Tunabatumirira gose gukomeza, nimba link igushikiriye ari ryo rya mbere, urashaka kugira subscribe kugira ngo ibindi biganiro uko bizogenda birakurikirana urushirize kwiga. Aha dufata ko ari nko kwishure, ariko kandi nta n'amasertifika dutanga. Muhemu yaradobihera amasertifika kubera ubuzima n'ubw'imuhemu. Reka dusenge. Data uhoraho, turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza, tugushimiye kandi bwo kugira neza kwawe, tugushimiye kubw'amajambo twumvise kandi atanga umuco. Urakoze kudushoboza natwe, kandi ugende ushoboze n'abandi bose bazokumviriza ikiganiro, maze bashobore kwakira umuco w'ijambo, maze banezerererwe agakiza. Ni mu izina rya Kristo nsenze nizeye, amen. Kakubare ama okataye mashane ya kiroho, yeah. Hatua ya kiroho, yeah.